ubwo baza kunkubita nta mvura idahita zosubirayo ndamurabe j'inyuma ya sasita nzoba nk'umusazi nirirwe ndapitapita harakandi kantu numva umengo no kwiyita yazina yanyita wamusanya mbika impeta jewe ndakora amakosa menshi mu rukundo yego gukora amakosa ashatse kuvuga kubabaza wo nkunda yego iyo byashitse ndasaba imbabazi hama akambarira ko je ndiko ndaraba by'ukuri ngaha ku isi nta muntu numwe yoronka umusheri batera amashurwa abantu bose kujya avuga ati nta munyambi buragahonze nta muntu numwe abura defo byensire rero jewe sinovuga ngo umuntu ari mu rukundo agire ku mabwire y'abantu no umuntu akore ico umutima wiwe ukunda kuko nico kintu ca mbere kinezera ko iyo amaso akunda atabona neza no kuvuga iki umwasi wewe arashobora kubona ibintu kari amakosa kumbe ni ibintu bishobora kukunezera wewe. Bakunzi ba Ace TV reka ndabaramutse cyane nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko mubimenyereye tuba turi kumwe na jewe turi kumwe n'abatumiye batandukanye aho tuba turiko turaganira ku masuje menshi y'urukundo turiko turanatanga n'impanuro tugerageza kubaka imitima y'abarundi n'abadukurikirana muri rusange. Yes, uyu munsi rero sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire muraza kumubona iruhande yanje ico no basaba nuko mubana natwe ikiganiro kiraza kuryoha cyane. Reka kwanza ndababwira ibintu tugomba tuganireko. Hariho ibintu dukunda kubona mu kibano aho usanga uri umusore wubatse uri umusore cyangwa uri umwigeme cyangwa uri umugabo cyangwa uri umugore amfite wubatse cyangwa utubatse birakunda gushika cyane aho usanga abagenzi bawe ugasanga iyo uberetse nk'umukunzi wawe mwasohokanye bagatera ko amakomante bakubwira ati mbega uwo mukobwa wamukunze iki bivaye n'ingene ameze umukobwa amakomante ku mushere wawe mugufi aronze abyibushe iki ibintu nk'ivyo bigaca bituma mu rukundo mengo bariko baragustressa ukuntu kandi nabubatse birashika aho usanga umugore waramushikanye mu rugo ugasanga abandi bapapa musohokana micarana umugore wawe baramutera ko amakomanta nyene urya mugore wamushimye iki ari abandi bakobwa beza bahari nivyo rero tugomba tuganire ko n'umutumire wanje reka ndamwakire nongere ndamuhe nikaze muramubona. Yes, ndakuramukije cyane. Mahoro mwiriwe. Umeze neza? Ndameze neza. Ndaguhaye ikaze muri Ace TV wisange. Murakoze cyane. Yes, amazina ndakuzi ko ni Bizis. Urashaka kutubwira amazina yawe y'ukuri? Jewe nitwa Ndayikengurutse Emmanuel niryo zina ry'umuvyeyi. Yego. Yes, hama muri music ukora ukaba muri music nkora nitwa Bizis niryo zina ryanje ry'umuziki. Yego. Cyane ndakunda kumva indirimbo zawe z'urukundo. Yeah. Biboneka yuko uzurukundo warubayemo. Urukundo nta burambe byinshi novuga ati ndazi vyatara ariko nagenda bicamo rimwe na rimwe. Yego novuga sinzi byinshi kandi sinzi bikeme cy'urukundo bike ndabimenya. Yego. Tukiraho nyene hariho novuga gute mu kinyarwanda bahita ngo imitoma y'urukundo. Yeah. Yes, naho horo yandika kandi. Bien sûr. Tugirira kopera rimwe. Bamfashe kandi bariko barankubita twirutse ngira nka 1 kilometer harabanciye imbere baciye basheta bariruka barusha n'imodoka kwihuta bari bambonye kumwe na wa mwana Odeta twari kumwe yari yanzimanye n'amata yambwiye ko nkunda duhuriye kuri bata mutama wewe ndazi no mutwara wukata kasubiriye kumfata ndi kumwe na Odeta warankiriye igitankabura ukuntu no muta ngira umunsi nzomubura nzoca nihimbugita ubwo baza kunkubita nta mvura idahita zosubirayo ndamurabe j'inyuma ya sasita nzoba nk'umusazi nirirwe ndapitapita harakandi kantu numva umengo no kwiyita yazina yanyita wamusanya mbika impeta ndahejeje bandembeje ndo kukumbita mugabo numva ngo manda mukunda kuruta ya. Yes, mwamumvise ni Bizis. Odeta niwe wari kuraririmbira? Yeah. Vyashoboye ni baragukubise kubera Odeta jaye. Ibyo oje kenshi ndiko ndandika message ndabanza nkibaza ku buzima abantu rimwe na rimwe babayemo. Ego ivyo birashika ugasanga wakunze umuntu ariko ugasanga siritu nko muri famille yiwe abavyeyi biwe ugasanga ntivyakigwa neza
gasanga umutipe arashobora kugenda kuraba umukunzi wiwe gaca usanga rimwe na rimwe hasanze nk'abavyeyi b'uwo mukobwa bakamukubita bien sûr bisa n'ivyo ivyo navyibajije ko kubera ndumva ko muri jewe ivyo bibaho kandi nagenda bibona mbona kuronka iyo message. Yes, reka twinjire nido y'ikiyago cacu c'uyu munsi. Wavyumvise nabivuze aho just mu rukundo ushobora kuba ufise umusheri wewe ukunda mwiyumvanamo kandi wanashema mu maranye n'igihe muri kumwe mugabo ugasanga bishitse uramusohokanye mu bagenzi gusangira ugaca usanga abagenzi bawe bariko baramutera ko amakomantere mugabo entreta ntibabigira muri kumwe kugira ntibamuca intege bamutera ko ayo makomantere mutari kumwe wewe nka biziza agaca kwiyegeza avuga ati hewe urya mukobwa wamushimye iki entreta byoba bimaze gushika wewe byoba bimaze kugushikira. Bo jewe muri make novuga ko ivyo ntibiranshikira mugabo ego ivyo birabaho cyane surtout ko naje hari abagenzi mbafise bo ari hawo bishika nkaganira na bamwe bakambwira ati wewe ubona gute so umuntu wamukunze je ubwanje vraiment ndumva nto kudekuraja sino kugenda kudekuraja kuko bo nibaza ko nukudatahura nyene nta n'umuntu usanga adatahura ko sino umuntu wamukunze ni wewe uzo ufise projet nawe nibaza ko kuba umukunze umuntu akunda umuntu yifuza ikintu kanaka entreta ukiraho nyene ariko iyo wakunze umuntu ukagenda kumwereka abagenzi quand même uraryoherwa iyo bariko barakubwira ati umukobwa mwiza ufise urabibona umwana mwiza antuka nako kantu kafise ikintu kinjitse bo ivyo rero kenshi abantu kenshi barakunda kubyihendako cyane Siritwari haho wewe ubwawe ushobora kunezerererwa ivyo ariko ugasanga umuntu by'ukuri ubonesha amaso yawe umutima wiwe biratandukanye nuko umubona ku maso. Jewe ubwanje nka jewe ico ntahura no kuvuga yuko umuntu yokayangana ku mubiri mu mutima atakiriyo ndumva ivyo byose taco byo bimaze. Nukuvuga ko wewe kugira unezerererwa umuntu gushika umuha ikibanza ca mbere ukavuga ati ndamukunda ukapanga plan nawe nuko uba uzireyerema umutima wiwe cyo ni kintu ca mbere. Jewe ubwanje ndabanza nkiga nkaraba umutima w'umuntu hanyuma hagakurikira ico kindi kintu cyose nyambara gusa neza nyambarika ariko ubwanje rero umuntu yabanje kuraba umutima w'umuntu. Nukuvuga yuko umukunzi wawe n'abagenzi borara bababwira ati urya mukobwa ni mubi urya mukobwa vraiment ntimukwiranye ntimuberanye. Bo jewe kuri jewe nibaza kuba noba ndamukunda sinoba nakunze ico rero abantu babona ubwabo no ko ubwanje hariho byinshi no mbanza nkiga noba nabanje ndiga batamenya ava yuko ndamukunda ko sirtu jewe ubwanje ndemeza ko ubwiza bwo ku mubiri butandukanye n'ubwiza bwo ku mutima kandi jewe ubwanje ndinze noba ndagukunda noba naravye byose nkaraba ubwiza bwo ku mubiri n'ubwiza bwo ku mutima. Ivyo rero nka jewe ubwanje ivyo umutima wiwanje umaze kubona ivyo rerema ushobora kubirespecta nkuko ndabishaka ndumva atacobuza ntagukunda. Yes, hari abahungu mushobora kuba muri mwirigara rimwe ugaca usanga baguma bakubwira ayo majambo yo kuguca intege mugabo ugasanga mbere ariko hari ababikora kugira baprofite uwo mushari wawe sivyo akabikora na jalousie kugira wewe ucumuheba hama nawe acamwitorera. Hariho n'uwundi rero atabashaka no guprofita uwo musheri wawe anfeta kuraba ingene umeze agaca araba n'uwo mukobwa avuga ati ya kamera mbwa mukobwa ntimukwiranye urya mukobwa ibintu nk'ivyo nyene. None hagati yo mwabo babiri umwe aba ariko arabikubwira juste wewe yavyise impanuro sivyo n'uwundi ariko abigira kugira aca profita uwo musheri wawe mu ncamake mwabo babiri ninde abafise nk'ikosa rinini nkaho. Bo ari ababivuga kugira bahanure nukuvuga abo babivuga kugira bahanure novuga ko mu gihe wewe nawe ubwawo kwivuga uko ico wamukunze ndumva byo babyiza gutahuza uwo muntu yobaje nko kuguhanura ko sino biciye bisa neza nawe ubwawe idefuka ribona ndumva uwo muntu atacobuza utamwumvira ariko wewe umaze kumusigurira ico kintu akabona by'ukuri kidasa n'ikintu wene yoba yarakurikiye ndumva by'ukuri uwo muntu atanga uvuyo habwa yuko wamwumvira cyane. Oya
yes birashobora kugabanya nk'urukundo mu gihe bariko barakubwira umukobwa uramukunda kandi cane sivyo agacaza nk'umugenzi akakubwira ati amajambo menshi ubu nawe ushobora kugabanya nk'urukundo woba umufitiye. Bo jewe nka jewe ico novuga vraiment kuri jewe ndumva bitogabanya urukundo ahubwo vyorugwiza. Ego ko sino uci uvuga ati ndagiye mu ntege nke mu rukundo sinibaza ko baba mukunda umusheri wawe. Oya ntabwo baba mukunda. Ko bo je ndiko ndaraba byukuri ngaha ku isi nta muntu numwe yoronka umusheri batera amashurwa abantu bose. Kujya avuga ati nta munyambi buragahonze nta muntu numwe abura defo. Ivyo rero maze kubitahura umenya ko mukundanye n'umuntu nta bantu bashobora kubavuga neza mwese haba kuri kote y'umuhungu canke kuri kote y'umukobwa. Ivyo ntibishobora kuvugwa ariko ikintu ca mbere ushobora kuzirikana umuntu iyo umaze kuba ukundana nawe usohokana nawe utegereza kumenya rerema umutima wiwe kandi apare y'ivyo umuntu yakubesha urabibona. Cyo nto kwihambirira ko nigiki numva je ubwanje inzi ingeso ndumva nto kwihambirira ko wewe mu rukundo ingeso je ubwanje noba ndakuzi ko ndumva yo badefo kuri jewe ariko pana umuntu avuye ayere aje kumbwira amadefo yiwawe jata amadefo yiwawe mbona si vyiza no kumviza n'umuntu wo hanze mu ncamake ego ni vyiza araguhanura akakubwira ingene wo kwitwara mugabo si vyiza kumwumviza cane ngo asample cyangwa ibintu akubwira oya kameme je niko ndavyumva sinze ko nabandi ariko bavyumva so hari ibintu aho usanga umuhungu akunda umukobwa kandi aramukunda aramwemera mugabo usanga ntashaka kumwereka abagenzi biwe. Ivyo birabaho none biva kuki bo biravana mugabo je ubwo sinogwita urukundo ko hariho igihe usanga ari kaiva ku mukobwa ubwiwe bwene nyene ugasanga umukobwa ntashaka kumupresenta ku bagenzi bawe mugabo ivyo navyo je simpeza ndabiha agaciro kuko nta mukobwa bagukunda ashobora kugira inguvu zo kumva utomushira habona imbere y'abagenzi bawe. Na cyane abakobwa turakunda abahungu vraiment badupresente. Yego. Umusheri wawe nabenze kubikora bo je umusheri wanje ubu rubikora yego abagenzi banje benshi cyane baramuzi bo nibaza ahatarashikanwa vuba bizokunda pour moment abagenzi banyegereye bose baramuzi. Yes yes nko turiko turagenda mu gusozera ikiganiro cacu c'uyu munsi nk'abo bantu babikora ugasanga nyene arabonye nk'ubu kujya kuntu watwaye umusheri wawe kwereka abagenzi bawe ugasanga abo bagenzi bawe bariko baragira commentaire est-ce que ibyo biba bikenewe yuko umuntu atera commentaire ku musheri wawe wewe wishimiye wewe wikundiye ariko niyo bishitse mwahebanye kubera abantu agatima koko kaguma kagira doro turukagaruka kandi nawe yugoswe ukamutakaza kubera abantu bien sûr uwumukunda uramutakaje ariko wamukunda hari haho uza kumurondera kandi nawe ugasanga yaragiye baramugutwaye kandi utari bumuronke. Byensire rero jewe sinovuga ngo umuntu ari mu rukundo agire ku mabwire y'abantu no umuntu akore ico umutima wiwe ukunda kuko nico kintu ca mbere kinezera. Mugabo ngo mwanya umwe no kumvira impanuro z'umuntu ariko araguhanura navyo nyene biba bikenewe. Bo wowe guhanura umusheri wawe none botinda bakaguhanura ibintu wewe utahanuje ukunda umuntu ko wewe byonse nawe nkorera amakosa sinumva ko ari wewe yambonera wewe ubwawe nobona amakosa amanga hanuza abagenzi. Yego yes mwavyumvise rero bakunzi ba AS TV si vyiza gutera amakommentaire ku musheri w'umuntu nyamba arakadefo amubonye ko abantu novuga gute dusamagu atandukanye ntidushima ibintu bimwe arashobora kuba yamukundiye ubugufi bwiwe taye yiwe canke akamukundira umutima wiwe ariko wowe hajya umubonye irya mbere umukunze physiquement canke umwanse physiquement mu mutima ntubuzi comportement diwe canke ntubuzi yes si vyiza rero gutera amakommentaire ari kumuhanura umuhanura ikintu kiboneka ku buryo uvuga uti hariho uretse ko bavuga yuko ngo bavuga yuko ngo amasa akunda ntabona. Ego ashobora gusanga rero umukobwa muri kumwe afite udukomportement mugabo wewe utabona naho wobibona ukabona ko umengo nibisanzwe ko uramukunda aho rero ciro nk'umugenzi aza kuguhanura naho cyo vyitwaramwo gute bo
kuba bavuze ngo amaso akunda ntabona neza byo numva insiguro bien sûr hari aho biba ngombwa ko ushobora ubwawe nibaza ko umusheri wawe ntabaho adakosha no arakosha mugabo biba byiza n'ingene mwamubanye ko iyo umuntu agukoshereje uramusaba imbabazi akagusaba imbabazi mugahariranira uvuga ko duce dukurikiza iryo jambo nibaza simwiyo sanse bashatse kubivugamo ko iyo amaso akunda atabona neza ni ukuvuga iki umwasi wewe arashobora kubona ibintu ko ari amakosa kumbe ni ibintu bishobora kukunezera wewe mugabo ntibisigura ko yuko mukundanye hobura amakosha rero nico gituma hacaza araba gusabana imbabazi yego mbega nka wewe gusabana imbabazi mu rukundo yengushika ryari bo jewe ndakora amakosa menshi mu rukundo yego gukora amakosa ashatse kuvuga kubabaza uwo nkunda yego iyo byashitse ndasaba imbabazi hama akambarira yego uravuze yuko ukora amakosa menshi urazi yuko hazogera bavuga ati devrema ndarushe nawe kwabaye rimwe kabiri gatatu kane urumva akavuga ati bo ivyo birashoboka hari igihe ukora ikosha ataryuzi gasanga ukoze amakosha atabyuzi sanga byababaje umukunzi wawe mwico gihe wewe ari hata kuko sinibaza ko umuntu ukunda umukoshereza ubibona hariho amakosha usanga yitaye mu bintu wewe utayapanze mwico gihe rero iyo bishitse bikabaza umukunzi wawe wihuta kumusaba imbabazi hama akakubabarira yego yes no gusabana imbabazi ni kimwe mu bintu byubaka urukundo cyane yes wakuze kutuganiza reka ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye ukaganiza abakunzi ba STV ugatanga n'impanuro nyinshi ndagushimiye cyane murakoze cyane twizere yuko n'undi munsi twagukenera soko nzoza yes reka nshimire n'abakunzi ba STV mwebwe mwese mwako muradukurikirana ndabashimiye cyane kandi nagoma ndababwiye yuko ndabakunda cyane abakunzi banje na cyane abatubwira muri commentaire bakagerageza gushikiriza ivyumviro byabo muri commentaire ndabakunda cyane ubandanye mudushigikira turi ngaha ku bwanyu ciao